Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye. Tubazaniye amakuru ahambaye cyane kandi adahumuriza ari kuvugwa ku munyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reveriyano Ndikuriyo. Ese koko Reveriyano Ndikuriyo yoba yaratoye mitende akaba agiye kugaruka mu gihugu c'u Burundi? Ni ukubera iki ubutegetsi bwa CNDD-FDD butava mu gacerere kugira ngo buvuge ku ndwara umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reveriyano Ndikuriyo arwaye? Kubera iki abaryango ba Ndikuriyo batabwirwa ibijyanye n'amagara ya Ndikuriyo? Kubera iki biboneka neza ko muri CNDD-FDD harimwo igipfungu gikomeye cyane ku bijanye n'indwara Ndikuriyo arwaye? Amakuru adushikira ntahumuriza, ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize kuri n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reveriyano Ndikuriyo. Byose mukaba mugiye kubikurikira kuri n'umuyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV. Wifuza kuzajya uba mu wa mbere bashikirwa n'amakuru n'ibiganiro ducisha kuri n'umuyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarabyonda kuri sabone, icyo usabwa nta kindi ni ugupyondaho kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Igifungu ni cyinshi ku rupfu rwa Ndikuriyo. Ese koko Ndikuriyo yoba yarapfuye canke yaba akiri muzima agihema umwuka w'abazima? Ni amakuru ahambaye cyane duhejeje kuronka arabana n'uburwayi bwa Ndikuriyo, ndetse benshi bakaba bemeza ko ubutegetsi bwa CNDD-FDD bushobora guhura n'ingorane zikomeye cyane mu minsi iri imbere, kuko biraboneka neza ko aho ibintu bigeze ari habi cyane, kandi biraboneka neza ko abarundi batari bake bategeranije igishika ibijanye n'ibiriko biravugwa ku munyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reveriyano Ndikuriyo. Mu by'ukuri amakuru adushikira ntahumuriza. Ku munsi w'ejo hari amakuru yiriwe arahanahanwa ku mbuga ngurukana bumenyi agaragaza ko Ndikuriyo yoba yatoye mitende kandi ko yoba agiye gutaha mu gihugu c'u Burundi. Ku matohoza twakoze twaje gusangwa ayo makuru atariyo, ahubwo nyabona ari ibintu byakwiragijwe n'iperereza ry'u Burundi mu ntumbero yo kumenya uko abarundi bari bwifate, ndetse mu ntumbero yo kumenya ico abarundi batekereza ku munyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reveriyano Ndikuriyo. Amakuru adushikira aturuka muri Kenya ku bitaro Reveriyano Ndikuriyo arwariyeho nuko ibintu byakomeye cyane, kandi kuva yashikayo rwose ibintu bigeze kure, ariko arahemera mu byuma umwanya uwari wose wacokomokora icyuma umunota umwe gusa Ndikuriyo yahita acikana. Mu by'ukuri Ndikuriyo naho akihema umwuka w'abazima, ariko abaganga ndetse n'abakurikiranira hafi ubuzima bwiwe baremeza ko Ndikuriyo rwose amerewe nabi cyane, bakemeza ko igisigaye ari ukubwira abarundi ko ibintu byaheze, kuko Ndikuriyo umucomokoyemwo ibyuma umunota umwe rwose ntiyakongera guhema. Iki akaba ari cyo kimenyetso kigaragaza ko Ndikuriyo atakibarizwa mu mwuka w'abazima. Gusa nanone igitangaje kandi kinateye inkeke niko kuva Ndikuriyo yasohorwa igihugu akajyanwa hanze y'igihugu, abaryango be guhera ku mutambukanyi we atawuramenyeshwa ico umugabo yabaye, ndetse nta nuramenyesha ico Ndikuriyo yabaye, dore ko n'indwara ye yakomeje kuba igipfungu gikomeye cyane. Ibi bikaba biriko birateza ikibazo gikomeye cyane mu ba CNDD-FDD. Aba CNDD-FDD batandukanye bakunda Ndikuriyo bararahiye bahararengwa bati Ndikuriyo akagira icyaba Ndayishimiye arahita ahura n'akaga gakomeye cyane. Mu by'ukuri ibiriko birabera kuri Ndikuriyo ni igipfungu gikomeye cyane. Perezida Evariste Ndayishimiye ararwana n'umutima, aribaza impamvu yahisemo kumuha uburozi mu gihe we bwiwe yarazi ko aricyo kintu cyihutirwa kandi kigiye gutuma agira ijunja n'ijambo muri CNDD-FDD ndetse no mu gihugu muri rusange. Gusa ibyakurikiye biratangaje kandi birateye isoni.
Ndikuriyo naho yopfa biraboneka neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye atagira amahoro, kandi biraboneka neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye ashobora guhura n'akaga gakomeye cyane. Abarugumyabanga batandukanye bariko barasaba ko Ndikuriyo yotora mitende akagaruka mu gihugu, kuko ariwe bizeye ko ashobora kubogora igihugu ndetse ashobora kubafasha kubakuraho Perezida Evariste Ndayishimiye. Gusa gushika aka kanya ibintu ntago birasobanuka neza niba Ndikuriyo ashobora kuba yacikanye cyangwa se Ndikuriyo niba ashobora kugaruka mu gihugu c'u Burundi. Gusa amakuru yiriwe arahanahanwa ku munsi w'ejo n'uwobanjirije avuga ko Ndikuriyo yoba agiye gutaha mu gihugu yateye mitendo. Rwose ni amakuru y'ikinyoma kandi ni amakuru yuzuye ibihuha, amakuru aba yakwiragijwe n'iperereza kugira ngo bumve iryo abarundi bagona ndetse bumve ibigiye gukurikira mu gihe Ndikuriyo yoba yamaze gucikana. Ikiboneka cyo ni uko muri CNDD-FDD harimwo ikibazo gikomeye cyane, kandi bikaba biboneka neza ko ibi bintu biriko biraba mu gihugu c'u Burundi biteye ubwoba ndetse bibabaje, aho abatari bake bemeza ko inyinyurana n'ihangana ririko riraba muri CNDD-FDD ari ryo rituma abarundi n'Uburundi budatera imbere, kuko aho kugira ngo bakore imigambi iteza imbere igihugu, ahubwo nyabuna bibereye mu nyinyurana ndetse n'ihangana riteye ubwoba. Iri rikaba rituma bamwe muri bo bapfa, ibi bigatuma igihugu cy'u Burundi kidatera imbere, kuko bama mu bintu bidafise akamaro kandi bidafise agaciro. Ibi byose akaba ari byo byerekana neza ko igihugu cy'u Burundi umugambwe CNDD-FDD ukijeje ahatemba. Twagerageje kuyaga n'abarundi batandukanye kugira ngo tumenye byinshi byerekeye uburwayi ndetse n'ibiriko biravugwa ko Ndikuriyo yoba atagihema umwuka w'abazima. Twagerageje kuganira n'abarundi batandukanye, buri wese yagiye aduha iciyumviro ce agaragaza aho ahagaze ku bijanye n'amagara y'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reveriyano Ndikuriyo. Benshi bakomeye cane cane umunyamabanga uhambaye cyane kandi unafise ico avuze mu butegetsi bwa CNDD-FDD yaduhaye intahe ihambaye cyane, aho we yagaragaje ko byanze bikunze Ndikuriyo yokira, Ndikuriyo yopfa, byose ari akaga gakomeye cyane ku gihugu c'u Burundi. Yagize ati mugabo ibintu birakomeye cyane, Perezida Evariste Ndayishimiye yarikwegeye akarambaraye, Ndikuriyo akire Ndayishimiye azomukurikira, ndetse n'abandi benshi bamufashije muri ubwo bubisha bwo gutegura uburozi bwo kumuhereza. Ndikuriyo apfe n'ubundi imitwe myinshi izamukurikira, kuko harimwo abamushyigikiye bari mu nzego z'umutekano ndetse n'inzego z'igihugu babona ko yoba yararenganijwe kandi bamufataga nk'intwari. Urumva ko byanze bikunze ibintu bitagiye koroha. Gusa ikiboneka coco nuko ubutegetsi bwa CNDD-FDD bugeze ahatemba, kandi akaba ari ubutegetsi bwibereye mu njyane aho kugira ngo butunganirize abarundi. Benshi bakanavuga ko rwose aya matora yimirije imbere ata n'umurundi wari ukwiye guta umwanya ajya muri ayo matora, kuko nta kindi kizavamo uretse agahotoro ndetse n'igitugu cya Ndayishimiye bizongera kugaruka nk'uko yabiteguye neza, akirukana ndetse bagasambura umugambwe seneri, umugambwe uri guteza imbere igihugu, kandi umugambwe wari urimwo umugabo w'ijuje n'ijambo, umushingamateka Agathon Rwasa. Benshi banabona ko ariwe ushobora kubogora igihugu c'u Burundi. Biracyari ibinyegezwa ku bijanye n'indwara ndetse n'ibiri kuvugwa ko Ndikuriyo yoba yapfuye, dore ko amasoko amwe amwe yemeza ko Ndikuriyo ibyo byaheze, ahubwo ko babanje kumva iciva mu barundi ndetse no kubacecekesha umwanya uwo ari wo wose bashobora kubwira abarundi ko umutima wa Ndikuriyo wahagaze. Ariko benshi nabo bakemeza ko Ndikuriyo naho
atarakira ariko n'ubundi arembye cyane, gusa aracyahema umwuka w'abazima ngo ntago arapfa. Gusa byose ni ibyago bikomeye cyane, yaba ku gihugu ndetse no kuri Ndayishimiye ubwiwe baba barateguye iryo bara, bakemeza ko aho ibintu bigeze ari habi cyane, ndetse bakanavuga ko byanze bikunze Perezida Evariste Ndayishimiye ubwiwe iki kibazo yateje ariwe wari ukwiye kukirangiza, kuko birababaje kandi birateye agahinda kubona atekereza kuroga indongozi nkuru z'umugambwe uri ku butegetsi. Benshi bakavuga ko ibi bintu bigiye kumugiraho ingaruka zikomeye cyane kandi ziteye ubwoba. Bamwe n'abandi bati warabonye uroga umukuru w'igihugu umuhisi Petero Nkurunziza, abagumyabanga barakwihorera, ariko ugiye kubona akaga gakomeye cyane. Ndikuriyo apfe acire, urahura n'ingorane zikomeye cyane. Aba ni bamwe mu Barundi batangaza ko Ndayishimiye yihenze cyane mu guha isumu Ndikuriyo, kuko rwose ibi byaba bigiye kuvamwo intandaro ikomeye cyane yo kumubaza urupfu rw'umuhisi Petero Nkurunziza, aho we ubwe yatangaje ko yahagaritswe n'umutima giturumbuka, mu gihe bizwi neza ko umuntu wese wapfuye umutima uhagarara. Ariko icyababaje abatari bakeya akaba ari uko Ndayishimiye na leta yiwe bategeze bava mu gacerere ngo batangaze icyahagaritse umutima w'umukuru w'igihugu, mu gihe bizwi neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye n'akarwi kamushyigikiye aribo bakoze ibishoboka byose kugira ngo bagandagure umuhisi Petero Nkurunziza. Ibi bikaba byaraturutse ku bubasha n'ubushobozi Nkurunziza yari yihaye, byatumye Perezida Evariste Ndayishimiye atekereza ko atakintu na kimwe azabasha gukora igihe Nkurunziza azaba agihema umwuka w'abazima, bityo agahita yiyumvira kumugandagura. Ariko bikaba byarazanye ikibazo gikomeye cyane kinateye ubwoba, kuko benshi mu bagumyabanga ndetse n'Abarundi baremeza ko igihe umukuru w'igihugu Nkurunziza yoba akiriho uyu munsi, atari kwemera ko igihugu gitabagara gutya, ahubwo nyabuna yari gukora ibishoboka byose akigiza ku ruhande Perezida Evariste Ndayishimiye, amaze igihugu akagiha abagabo b'ijunja n'ijambo bazi ico gukora ndetse bazi ico Uburundi bukeneye. Kuko Abarundi batari bake baremeza ko naho ku butegetsi bwa Nkurunziza babuze ababo batari bake, bamwe bakicwa abandi bagahunga, abandi bakajya mu mabohero atandukanye, ariko ko rwose atakibazo gikomeye cyane bigeze bahura naco nk'icyo bari guhura nacyo uyu munsi, aho ifaranga ry'Uburundi ritigeze rita agaciro nk'uko riri guta agaciro uyu munsi. Bakaba batarigeze babura igitoro, batigeze babura isukari, ariko uyu munsi bakaba babura ku butegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Benshi bakemeza ko Ndayishimiye azi neza ko ibyo gutwara igihugu atabyo azi, n'ibyo ashoboye, ahubwo nyabuna icyo ashoboye akaba ari ukugandagura abo bahanganye, kuko nyuma yo gupfunga Bunyoni yabonaga neza ko usigaye wese atawundi uretse Ndikuriyo. Byose bikaba byaramuhaye ingufu no gukora ibishoboka byose kugira ngo agandagure Ndikuriyo, kuko abona neza ko ariwe gihanganye gisigaye mu gihugu cy'u Burundi. Hari abo muri kubona bari kugenda bandika ku mbuga ngurukanabumenyi amakuru ajanye n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reverend Ndikuriyo, bavuga ko yakize kandi ko yamaze gutaha. Ni ikijoma gikomeye cyane, muritonde nimuze guhendwa. Ibi byose biriko birakorwa n'iperereza ry'u Burundi. Ibihe byiza nibyo nabipfurije banywanyi bacu, kandi kajya kari buze n'andi makuru ahambaye cyane turi buze kubashikiriza kuri uno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV. Ibihe byiza nibyo nabipfurije banywanyi bacu, mudahwema gukurikira amakuru n'ibiganiro ducisha kuri umuyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV.